ugufatwa ku nguvu kwawe kwigishije iki inshuti zawe canke abagenzi bawe. Hari ikiganiro cabaye muri Hitop TV ico gihe barana telefonana Abel Nduwayo randi promoter. Ico gihe Abel Nduwayo yavuze ati je ndushobora gukina filime muri kino gihe kubera mfise byinshi byo gukora. Mbega mubanye gute na Abel Nduwayo? Ariko Abel Nduwayo attention cyaye muri mu gakino. Rega tuba dushaka kubimenya nzi yuko mwabanye neza na Abel Nduwayo mwasangiye akabisi nagahiye. Boho bimeze gute? Rukundo tuba tugwifuza naho tuba turi mu kazi. Abel batwereka agafoto dafise akantu ko mu ginyo ariko kuri uno munsi ugafise. Ndabaramukije abakunzi ba Star TV 257 muva mukagira urazi ko tubakunda cyane kandi urazi yumva ndi kumwe namba numva neze fresh mba numva ndyohewe mba muri mu gatondo igitondo cyiza mba muri mugoroba ikanda bifuriza umugoroba mwiza ariko bari ku kazi ikanda bifuriza akazi keza bari ku musego nabo barwaye ikanda bifurize kwizera Imana gusa Imana yonyine ishobora kugura turi dushikana hano ira subscribe kuri Star TV 257 tuyigira kwa Vanilla Ville y'Rwanda y'umushyikira bya bikorwa byo mu Burundi byacu ibikorwa byiza binaryoshye berekesho isinahantu neza cyane ikarinda mwakine mugambi wa Star TV 257 for the first time kuri Star TV 257 ndibaza aragarutse ndibaza icyo nakora yaramavwa off ibindi bitandukanye agenda ndakurikiranira hagufi bani umeze neza wakomeye sheri ni hose uguma wiruta utunda kugira amaraso agaruke uguma ushaka nyene mubiri mwiza natwe je kuya twashaje cha tureka twashaje nyene reka tugumuko nyene nacu Fani reka ndakwakire turamutse abakunzi ba Star TV aho bari hose kuko ndazi ko bagukurikirana kandi banagukunda cyane. Wese ushobora guhera wari umuntu wanje nguma nkurikiranira ibintu hagufi kimwe ndagukurikirana hagufi batwereka agafoto dafise akantu ko mu ginyo ariko kuri uno munsi ugafise. Oya tuguma twakurikirana hakugira gose tura Yesu ko biri kose je ni image avugishije abantu benshi by the way baraza kwerekana ifoto ya Vanilla Ville ataragira ikintu twita inyenyi abarundi n'abarundi kazi ariko mu nyuma tubona uragafise nijya hebanga wakoresheje wagiye urayasunika byagenze abantu bashaka abantu barubutira aho kunyandika ati pole batagico nabaye cyangwa kibatabwa ubutaka menshi dare guriki ako ntacho igihe usanga ari nagizagisita cyangwa kabari na scenario kwari byo nagomba nyine sinyenye hamwe ndatamufise byo bibaho mugabo kwihutira kuvuga se bitaruciro banza tuvuga yuko ari strategy yawe wakoresheje kugira ushobore kugira nyenyi kugira ukiniyo scenario ufise yo ntabyo navuze gusa ishobora kuba ari scenario cyangwa ari accident nagize yego banizo biguma ari nyinshi cyane uguma mu nzu nusohoka kina ubuntu mutazinze kuzuba oya asi kuzuba ntuko urabona ko turi akani kakazuba gashobora gukubita uri mu nzu kaza ni fresher cha oya singuma mu nzu kandi singuma hose Vanilla Ville ugufakara kwa kugeze cyane izima umufakisi novuga ikwikira bica bigacika mu gihugu cy'u Burundi kamurika bigatana indwi kandi felicitation congratulations ni filme abantu ariko baritaho cyane fakara kanjera kugeze ukumbanye kibazo kwa abagabo bose banziye ko rimwe abagabo bose baragushaka bose nyuma yo gufakara rero bavuga ati reka nzinda musubire wa mugabo abonye baraza bagenda bure wa mugabo wanje yazutse yakomeye yamenye yabaye muzima nanje ndagombe nigire mariage n'amafaranga wanje kandi murumva nawe yavutse ya ni muzima kumbe twasanze atapfuye abayirati twaza barabibona twasanze atapfuye ari umuntu yari yamunye none bica bigenda guterera aho no tugeze nanje sinzi uko ndi bugende umva nabigeze none ubona uko ndo wahe ku mutubo cyangwa amafianza wanje ndamukunda kandi yapfuye urumva waramuseze uwapfuye nawe ndamukunda kuko nta kintu twari bwafi urumva nanje ubu ndaha birabaho umugore akagira abagabo babiri
umugabo ntashobora kugira abagore babiri. Ninde bigeze gute? Nta kuntu ufata bajya abana bawe ukaca umuhereza uwo yari mwari muzi ko yapfuye ati gumana bano bana mandotera abandi undi mugabo. Kandi nabone naramukunda. Uraba rero turaba umuzura muhamwe yamuwe. Turakijijwe. Okay, by the way, reka tuvuga ati dusimbire kwa Fanny Lavine kugira tubandanye kurikirana ibikorwa vyiwe, cyane cyane n'ibikorwa vyiza cyane umaze kugenda mu gihugu cy'u Rwanda defwa. Mbega mu gihugu cy'u Rwanda hakwigishije iki n'icyayi kintu wize mu gihugu cy'u Rwanda ndetse gushika kuri no musi wo kurakurira ko kandi ubona yuko gishobora gushikana ahantu kandi wifuza. Icyambere nize nyamukuru n'ubugendera ko nuko na nize guha agaciro bino bikorwa byacu bya filme. Sindabifata ko ari ugukina ariko ndose umwanya ko ari kubifata nk'ibintu bya pastime ariko ko ari kubifata nk'akazi ka buri munsi. Wavuze ngo nagize ngo nguma mu nzu ndashobora kumara indwi yose ubundi mu nzu ndiko ndandika nyine hama nkasohoka mu nzu nja kuri tera bisigura ngo iminsi yose day by day mba ndi mu bintu bya filme ubusingi bifata nko kumenga nivyo bindi nkora nyine rimwe na rimwe sometimes nkabikora sometimes ariko ubu kazi ka misi yose mshukira ku nkaryamako. Okay, gufatwa ku nguvu kwawe muri filme kwigishije iki inshuti zawe cyangwa abagenzi bawe? Gufata ku nguvu muri filme icyo abo babyense baravye filme bashaka kuyiga barize yuko bigushikiye ugafatwa ku nguvu irukangire kwa muganga hakiri kare utaranonekara kuko iyo utevye kuja kwivuza birakugirira ingaruka kandi hari igihe abantu baguca intege ngo wewe urakoze ntufatwa ku nguvu ngo ntugende kwitwara cyangwa iki oya genda wishikirize inyamiramabi wongere wivuze kugira ngo ukorere ku magara yawe. Ndashatse kwereka mu nyuma ingaruka zabaye nuko akunda abarundi twifata tukanka kuvuga ikintu ngo twaba twimeneye ibanga cyangwa ngo twisarishije. Nibyo nashatse kwerekana ntibagire ibyo kuko bica bizana izindi ngaruka. Ariko ku bantu bamaze gufatwa ku nguvu cyane novuga ko bari mu gufatwa ku nguvu bishise ugafatwa ku nguvu ugatega imbanyi n'umuntu utaruzi utazi ni yavundurutse bazoki babigenza gute? Iyo mbanyi baze bayireke ibeho uko nyene bimeze gute? Ngo baho ugahe gutumva birashika nyine akajojo tereza ugasanga ni bon cyava yakantu tukabona. Iyo ufashwe ku nguvu ukagenda kwa muganga imbere y'amasaha namba ari 48 namba ari 72 inda utifuje barayigukingira n'ingwara zose barabigukingira ingwara zose. Iyo mbanye ntushobore kwitwara. Iyo mbanye ntuyitware nizo ngwara ntizishobore kugufata iyo wivuje iyo ugiye kwa muganga kare imbere y'amasaha 72. Ariko numva umenga ni icyaha kubera ko Imana yavuze ati turondoke nk'umucanga wo kwitanganika none tworondoka nyine umwana tukamureka kabaho. Mu gihe utagiye kwa muganga yinduka yitwara urumva umwana je numva wo murera kandi ukanamufata neza kuko ntuzi impamvu Imana iba yamuremye. Yego urumva ko wakoresha ikibujuju nawe ko utagiye kwa muganga. Okay, reka tuvuga ati uko biri kose umuntu aragira intango akabandanya kandi atera imbere akifuza kubandanya atera imbere. Wewe udugumanuka cyangwa umanuka uduga mu bikorwa byawe bya misi yose? Udugumanuka cyangwa umanuka nduga? Waraduze. Mu buzima hari ukuduga no kumanuka. We muri film ubona wewe ari kuduga no kumanuka cyane ni kumanuka no kuduga? Ni kuduga hejuru cyane. No kumanuka uduga. Kwa nta uguma ahandi. Bazi ituma mutete ni kumanuka no kuduga. Nako vuga ati ni kuduga. Ngayo mbanye ko ari kuduga gusa noba ngize umurengwe naho kurengwa naho ntibitwigisha mu cya melody fo kuko umuntu kumenga uri hasi mugo kabona nyine uguma utera ballon umanuka uduga. Umuntu yobaza ikibazo ati iterambere rya Fanny Lavine rihagaze wo mwishura gute? Aho rihagaze kibazo ko nagitaho umuntu yoza akakubwira ati Fanny Lavine ugeze kuri no rugero uri kurakora neza cyane iterambere ryawe rihagaze kuki n'igiki cyatumye ushika kuri ino terambere wakoze iki kugira ushobore gushika hano yoba ari nk'umuntu aje kugira nawe yifuze gushika ku terambere ryawe? Okay, ikintu cyambere navuga ko gusa nyine sindatera imbere stable aho nifuza bien sûr ndashima Imana aho ngeze. Umaze kurira indege defoge ariko nanje sindurira n'indege n'umunsi no uwo mwaka wirire ko bizina gese. Asante sana. Sema amen. Amina. Ndenda senga cyane atanje. Urumva iterambere ego ndashima Imana aho ngeze mugabo by'ukuri indoto zanje
ziragera aho nshaka gusa ibanga ryangeze icya mbere ni ukwizera Imana icya kabiri ni kudacika intege ukagumako nubwo biba bigoye ukagumako kuko nta kintu na kimwe uzobona uriko urakora abantu bose bagukomera amashyi cyangwa ngo ibintu byose bikorohero bizogira intambamyi nyinshi ukabandanya kandi ukabandanya wizeye n'Imana. Mbega Fanny Lavine abanye gute nabo twita aba diaspora na cyane cyane yuko aba diaspora nuvuga yuko ni bamwe mu bantu bakurikirana ibikorwa byacu irevre sometimes baratudekonera ahandi ugasanga baragize icyo badufasha na cyane cyane yuko abigeme bari muri industry barafashwa cyane n'aba diaspora. Wowe mubanye gute n'abantu twita aba diaspora mbega baragushigikira bimeze gute na cyane cyane yuko twama twashatse ubufasha misi yose? Aba diaspora sinavuga ngo aba diaspora baramfasha cyangwa ntibamba abafana b'aba diaspora bayandika ati courage, hariho n'abahora bampa ibiraka by'amapublicité, hariho abandamutsa baryoherwa n'ibikorwa byanje ndetse bakangurira nk'ifana. Ndagusabye usuhuze mu diaspora umwe. Ndasuhuje uwitwa Berthe, ndasuhuje umumama araho yitwa Clementine aba Mexique. Navuze umwe ariko reka ntacu reka nanjye ndabasuhuza ndabasuhuje mwese aba diaspora mwese. Uko biri kose dushigikira iby'iwacu, dushigikira ibikorwa by'iwacu. Ubu ni umwe mu bigeme no mwita umwigeme cyangwa nkamwita umumama bisanzwe naho yafaka yurumva turahari imisore turakuguna turakubita ntacyo bitwaye. Tujere kumushyigikira Fanny Lavine, genda wandike Fanny Lavine niko niryo zina sanzwe akoresha Fanny Lavine official, ugire subscribe kugira ibikorwa by'iyo bandanye kubikurikirana. Hari gihe wosanga uri kurakurikirana turi kuri episode y'icenda season 2 hari gihe wosanga ugiye kuraba episode y'icenda. Rero kugira biryohe cwera hariya ku ntango duhere ibushasha tubandanye dushigikira iby'iwacu. Cyane mpamvuga ati ndashaka iterambere ryiwe ry'iwanje rizoze mu nyuma. Kubera iki niwatera imbere nzovuga ati nshaka gukurikira uriya muntu kandi umuntu wagize wafashije ndavuga nka Starboy ndiko kuri mu bajournaliste ba mbere bambaye hafi iri hasi cyane mwacagiye ubu kirondera umuntu w'ikiganiro ukabubara kandi yageze ubuyire na cyane ko muri filime byari bigoye yuko abantu ba filime bahaga ibiganiro genda umuntu nagize icyo nshoboye cyane kugira nabashigikiye yani nicyo gituma rero urumva naho nogera kure nuko Starboy ari mu bantu no kubaha umunsi bakubwiye ati genda twaba journaliste mu Rwanda uzoshiramo. Uko biri kose reka ngira ikibazo ngira icyo ndakivuze ko hari ikiganiro cyabaye muri Hitop TV icyo gihe barana telefona na Abel Nduwayo randi promoter. Icyo gihe Abel Nduwayo yavuze ati genda ushobora gukina filime muri kino gihe kubera mfise byinshi byo gukora. Mbega mubanye gute na Abel Nduwayo? Ariko Abel Nduwayo attention cyaye muri mu gakino reka tuba dushaka kubimenya nzi ko mwabanye neza na Abel Nduwayo mwasangiye kabisi nagahiye ubu bimeze gute? Urukundo tuba tugwifuza naho tuba turi mu kazi. Abel Nduwayo bimeze neza tubanye neza uretse ko gusa Satani yari yaduciriye mu gato kandi ariko uzoraho uzohava usanga mwari mwakunda nyene ugasanga harabaye akantu kamudekone hangana bakundanye yapani ibyo hangana bakundanye Abel n'inshuti yanje yari inshuti yanje mwarakundana yego inshuti yanje ya hafi kugumu uvuga dukundana nyene n'ubundi twarakundana ari n'ubu murayanje nkuko mwese dukundana ego ubu rero Imana ishimwe twarasubije hamwe n'umuryango. Rero baguma bavuga ati rega Fanny Lavine kuba yafakaye muri filime usanga no mu buzima busanzwe yarafakaye yironderera Abel kugira nyene bigire muri moya moya. Icyambere cyo je nta mugabo w'umuntu twashobora kugendana ushaka gwa personnel yanje ndikunda ndakunda tuntu wanje kandi ndafuha cyane nicyo gituma Abel tutari kuja muri ibyo bintu umugabo w'umuntu arabizi timu yawe imeze gute bifashe gute impano za timu zawe impano za timu yawe zimeze gute ubibona gute haraho muzogera uri kumwe na timu yawe? Timu yanje tumeze neza cyane kandi ndashima Imana aho tugeze kuko twabakinnyi bo muri timu yanje uvuze ati duselectione abakinnyi bazwi hano mu gihugu usanga uhera muri timu y'iwanje ariko ntiwikunda no ndiko ndavuga usanga uhera muri timu y'iwanje ugakuramo bamwe ukagenda n'ahandi. Hari umutipe nkunda bita Soro araguruka
yansoro bya muniga nababaye ko naramusanze umwari agomba shike twabanye muri byinshi novuga yuko ni filme solo umuntu wa mbere natangiye gukora ikiganiro cya Solo the Hero n'abantu benshi baragiraga icyo bayivuga ko ni filme nakunze ndetse no ntigikurikirana Iyo filme yagiye kubera ko ise innovation nshasha mu Burundi tutamenyereye ukuntu nyene ikote ariko uze kumumbariza ati none ko babonye Solo basa iryo hasa ryo ko tutarizi iryo hasa eregaye iryo filme Solo sinzi uko uzi inkuru ya nuze ya Solo na Jagwa iyo nkuru rero umaze kuyumva ugakurikirana iryo filme dusanga harimo utuntu tugenda uko rero urazana byanyiciye barazana Solo ngaho ni hasagiye bakaca bahagarara nkimva ati mbega umuntu ariko areditinga yafasha amanza agafilma vyiwe ari Solo agaca filma ari Libati usanga n'ubundi mu buzima busanzwe amahazi oya ibyo ngiye ese nigera naniga ibyo narabitohoje okay ko biri kose hari benshi bariko baradukurikirana kandi bazi hari benshi bagukunda ndafise benshi bakunda mu mafilme yawe na cyane cyane ko abigisha turafise abamama benshi bafakaye bari kubakora mu bihugu vy'abara utafise abamama usanga baragiye badafise abagabo gasanga baravanye nibazi yuko ari filme yigisha abantu benshi cyane uko biri kose ndashaka message zibiri zigenda zitumbira abakunzi ba Fanny Lavine ariko ari abakunzi ba Star TV 257 njije mu mupfakazi umupfakazi rero nisirabuka irimo amashami menshi nkora ku bantu benshi sinkora ku bapfakazi gusa nkuko icyo nabwira abapfakazi n'abakunzi ba Star TV 257 icyambere nababarira bagire ukwihangana yuko Imana ntayitokura umuntu kandi ntayitomushikana urugiye kuraba ibintu byashika kuri Angel bisobanganye ukuntu ariko hakagera igihe Imana izo bisobanura bavuga ko atahana namwe takintu kimwe kinanira Imana ica kabiri naco nkabagira ati bagira ubwenge kuko ubwenge nibwo bwubaka cyangwa bugasambura kenshi se uri kurasenga usaba Imana ko ubwenge cyane gufata decision y'igihutihuti yashobora gutuma ibintu bigenda nabi iyo tabwenge nyine buva ku Mana ufise usanga uri gufata decision z'igihutihuti usanga akantu kagushavuye kataye kugushavuza cyangwa nyine reaction zawe ziba zihuza cyo gituma muri make dusaba Imana ubwenge kandi twongere tugire kwihangana muri twebwe mbega Fanny mu buzima busanzwe naho akunda abapapa bimereye gute abapapa iyo ubonye abapapa baratandukanye bashobora kuntu adakunda abapapa bameze ko ndakunda abapapa bakunda abana babo ndakunda abapapa bubaha abagore babo ndanka abapapa bakubitana abagabo bakubitana abamama bakubiswe rero badukurikirana kuri Star TV bihangana abamama mwakubiswe mudukurikirana kuri Star TV abakunzi banje nihangane nyine mu basengere ubwo rero abo bagabo nagomba mvuge muganda hose ariko n'abagore barabi ivyo bakora batatuma umugabo ashavura bakubita navuze ubusingeso yo gukubitana kubera ko ari umugabo usanga ubusingeso yo gukubitana naho batacokoza akagukubita uwo rero je sinomwita ko ari n'umugabo akumva ko iswingi yiwe ari yo gukubita umugore uwo je sindamwita nuko aba ari n'umugabo kandi rero n'abamama natwe hari igihe dukora amakosa atuma abo bapapa badukubita atari yo ngeso yabo murabe mugire mwisubireko ariko umupapa uko biri kose gukubita umugore wawe nawe yaba yagukoreye iki uba wikubise rega none muba ukubise cyawe uba wikubise nyine baze nko bukikubita mbwa wa mugore wawe nawe ureke ibintu byo kuhara ngo ntabaguhoda baragushishura yaveyo ucugira inyenye yese abakunzi ba Star TV uko biri kose bibaza yuko turi kumwe na Fanny Lavine nkuko namanda bivuga tuje kumushyigikira hama utufungura nuduki ko mbona agapo nyene kabaye nyene akawayiti nyene twafungura bazi ko je fungura gakinje cyo mu isakoshi ndagenda nutwamwa kugira nze ndisama yeganda gusabira umunari muri Arabia Saudite zo kuzanira ibintu bita indume nibiki ibintu bimeze nk'amasuka numva ngo biraryoshe uko biri kose tuje gushyigikira iby'iwacu dushyigikira filime zo mu Burundi dushyigikira iby'iwacu avaye ko dukunda ibindi Fanny Lavine aramaze kuva mu gihugu agasimbira mu gihugu cy'u Rwanda agakora korabo mbega ari cyo yagufashije
cyane arico farije cyane kuko byarangiye kandi byarambabaje kubona abarundi benshi banyandikira ngo kandi twari tuzi uko ukina filime ngo twari tuzi ko ari abakinnyi ba filime nkawe ngo twabibonye kuri Simbi TV ngo twabibonye muri Gatarina ndavuga finalma mumbonye aho ngiye mu Rwanda kandi ngaye nyine mu gihugu benshi narababonye bambonye ari uko ndi mu Rwanda ibyo byarangiye nibyo kubona barambonye ariko byaranambabaje kubona bambonye ari uko nsohotse igihugu kubera ko batari bwambone ucumenga ni kwa kuntu ibintu byomye tabo bihaye agaciro byo byarashise ukaronga ubufasha mu gihugu cy'u Rwanda cy'umurundi atuye mu gihugu cy'u Rwanda ego hari abarundi baje kundaba nego ari utwa na net yaranzaniye n'ishukwe yamusi cyane hari n'abandi banyandikira ariko umwanya wari muto twashobora kubonana imisoro yo mu Rwanda nayo yarirukana cyane cyane yuko mu Rwanda bavuga yuko mu Burundi twifitiye abigeme beza ntabwo nabonye kubera ko ntabwo nabonye ko nagiye mu kazi nta munsi nigeze ndonka none umvise nashyitseyo uyu munsi nagiyeyo nashyitseyo nk'uyu munsi ejo tuba turatanguye akazi n'umunsi wo kuza meme twari tuvuye muri tournage mvuga nta mwanya narose wo kuba Fani twamubonye muri Katerina tumubona mu mufakazi mbega umufakazi ni yahera murafise indi filime muba muri ko murandika je ndashaka muze mukore nk'iyindi muce muyikura ku bufakazi tuyite mariage nanjye ndoce bo mu papa filime ntidushobora guhagarika kwandika ariko umufakazi ni yahera muzoce muzana basi ikintu gikurikira nk'umufakazi kugira bibiri birafatana ubunye mu Burundi hahiye bimeze neza filime ya tokose kabisa ubu nta kwicara kubera ko ubu abantu bariko bakora filime ari benshi naho kugira ngo baramenye aca bicara amezi abiri utereka urakora garuka bakwibagiye no kuri kwa Mungu cyo gituma rero nta guhagarika namba y'umupfakazi kandi ntitudorindira ngo ihere hariho n'izindi nyene ndiko ndandika uba cane zisohoka mugo umupfakazi yoyo nitwo izobandanya gushika umunsi ntazi kanoti ngo karinjira ni kenshi ko biri kose uzora umunsi umwe dutegurire umunsi mukuru wa timu yawe nkuko bamubikora uno mwaka kugira dufute nyene dutegerezwa kubikora kandi habaye peta mu kwa kane tuzosa tubona uwo munsi mukuru naho cyagiye tujya ama brochette menshi tuzojya impene tuzoyibagira nanjye nkunda kujya amabuco biba ura kwate ya ubunye tuzobaga vraiment uko biri kose reka rero mu gusozera Fanny Lavine afise ikintu yifuza kugira abakunzi ba Star TV 257 sindi bo muvugire kuko sinzi cyakeneye ariko icyo nzi cyambere ni kumusupporting kugira mu mushigikire ibikorwa byugira bibandanye kuca imbere okay messages zibiri zigenda zitumbera kandi abakunzi ba Star TV mucyo basaba kugira ibikorwa bya bibandanye bitera imbere icyambere nabasaba nuko bubandanya aho uko bageze antuka abafana bawe benshi ni n'abafana banje n'abatabafana banje kandi usabira abafana baze kunshigikira bagire subscribe abi wanje deja namaze kubabwira Fanny Lavine mugire subscribe kuri Star TV 257 kandi rero mushigikire cyane turakeneye ibikoresho muri Star TV cyo kinavuze mukurikemo na kwa nkunda kurikirana Davi micro turakora umukameramani ndamusanze mu ruzi ariko ararukura namuhaye akazi umva namuhaye akazi nararonka kamera yarabiye micro kwanza umuntu yemera akaja kuri terrain agakoresha igikoresho nk'iki ni kubera ko akunda ibikorwa kandi yifuza iterambere ry'igihugu n'iki tumushigikire rero aronke ibikoresho kandi byiza hama nkaca nshimira abantu nanje bamfashije hari igihe muri miseze nasohoye video mvuga ko nkeneye kugura ibikoresho ndashimiye byumva mutima abamama babiri umumama umwe Starboy yambwiye ngo ndi mu gasho ariko nshaka ndakundira amafaranga 2,000 2000 francs y'amarundi mbonye ngo nyene yuko ukeneye ibikoresho ngo 2000 basi ngo uzovuma ngo yaguramwe amayinite ngo cyo ngo nyene ibintu nk'ibyo hamaro nundi yandungiye Imana mukure mu gace kuri mukore gitangaza aba nundi yandungiye 5000 ambara ati nuko uzovumugure ilitiro y'igitoro basi ugiye kuraba ivyo bikoresho urumva nk'abo bantu n'abantu b'inkora mutima ndabashima cyane n'abandi nyene bafite umutima wo gufasha ndabashimira kujya kuri micro tuvuga ngo dukeneye ngo mudufashe ibikoresho dukeneye kubafasha si uko tuba dusingeso gusabiriza ahubwo nuko tuba dukeneye kandi ntagire umaze kubwira ko kurasaba na leta
leta y'u Burundi cyangwa y'u Rwanda ishobora gusaba ubufasha. Hariho nyine ngo babivuga yuko ngo bariko barasabiriza, ndashobora no kuba mvuga ati ndabe babantu rwa rukundo bambarira ko ari ivyo, kuko nshobora gupfa uyu munsi bakazana imiduga bagatondesha imipira twafa bakagura amavuta na bakagira iki, ariko nawe basavye ubufasha bwo gukora ibikoresho byo kugura ibikoresho kugira mbandanye ndabaryohera bikanka ko barekura n'ivyo bihumbi 100 bingaha mugabo kacaje imanza ngo nugusabiriza. Aho rero turabe tutse turareka guca imanza, ahubwo dushigikire umuntu akiriho akishobora kuvuga merci. Ego ubwo biri kose abakunzi ba Star TV ntamvuga ati fasha warafashijwe kubera umuntu wese ari kuri inosi nuko yafashijwe, kuko nawe ubufise ibigoruka nibigenda nabanda kugira mu boss uri kurankurikirana ivyo byose umenye ko birose kubera Imana cyane kubera Imana yaciye muri babakozi barakora hamurinjiza kanone. Nawe yoba ari mu boss amaze gute bari abakozi batabayeho burya nabo ubuzima ntibubandanye urumva twese turakenera ntagire ubucira urubanza uwundi. Tuje gushigikira Fanny Lavine, wandikiye Fanny Lavine official ugire subscribe kugira bandanye gukurikirana ibikorwa vyiwe. Abakunzi ba Fanny Lavine ndaza muri hose muzonkurikirana, muzogire subscribe kuri channel yanje ya YouTube ya Star TV 257 tubandanye gushigikira abakinyi ba filme ba bantu mufise amazu uri kurankurikirana ufise inzu nziza, ufise inzu ufise salon nziza nayo bifise intebe nkizi nicayeko, mamagara bazi Jester Boy ku nimero yiwanje umbwira ati nimwakenera inzu uzorompamagara jezo cenda guhamagara Fanny Lavine akeneye inzu hama tuze ni gukinira muri saruguze ntitwigira no muri chambre yawe. Haro na hoteli ugasanga simvuze ngo nukubacisha mu ijisho, ariko hari ukuntu abakomesa donc abakora ibintu bya business mu Burundi umenga batiko baratahura ibintu bya social media. Isi y'ubu ntikiri kwa kundi uva muhira ngo reka ngende ku boutique, ariko ubu isi y'ubu iri ngaha muri telefone. Nshobora kubona telefone yanje nkamenya ngo hana kano hari hoteli nziza, hana kano bateye kuko nkava muhira ngiye hariya, apana ngo nshorera ngo kubera wambonye oya ubu ni ngaha muri telefone. Wiki tuza kubasaba amahoteli ugasanga oyaye tukanabasigaye nuko ari publicité yaguza twaba tukomeye tubagira ngo nta publicité nyine. Eske aba bakiriya urongo umunsi bwa nibo wakoze project wifuza kuronga cyangwa nibo wibatsa kuzobandanya ufise. Voilà dukorane dushire hamwe, namba ndagusabye ngo ntize ahubwo ni fana cyo kwenda ntekereye Yowazi nanje ari ahantu muranje gukora ikiganiro kazamva ngo ntange deshamire ku kiganiro kimwe ushobora kuronka n'ibihumbi 10 by'amaviews ibaze kumwe nuko nitwaka gushimira. Hariho ababibona ko inari sawa bakadamagara bakadutiza bakanadushigikira, ndetse ugasanga ronka abantu bashobora kwitanga kavuga ati ndakoresha mire y'igitoro umunsi watonaje zo koresha cyo ndabaterereye nambi inzu yanje mutashobora kwikimiramo kandi abana n'ibihumbi bingahe mu gihe ko ndamizo do passage abo barabaho, ariko ni baki ni nka 0.0. Reka renda bashimire sozera nkoresha micro idakora ni gihousing ko biri kose muri hose mwihangane, ni gihousing kugira no tugirene uko biri kose abakunzi ba Star TV tugende gushigikira Fanny Lavine official dukurikirane umufakazi igeze kuri episode 2 season 2 episode 9 tugende gushigikira Fanny Lavine mushigikira Star TV 257 ndababwira ko ndabakunda cyane birakomeye cyane mu Burundi filme zimeze neza cyane. Bye bye, reka renda guseze. Okay.